Ego wewe uri umurovyi wa hano kuri Olympique mu kibanza cyo kuri Olympique mbega uba witwa gute? Nitwa Irakoze Amos. Ego Amos, none wowe umaze igihe kingana gute uroba? Jewe ndamaze imyaka 10 ndoba. Imyaka 10 si mikeyi. Amos, mu kuroba bigenda gute? Amasaha mutangura sangapi mugaheza sangapi? Bari habikira kuva saa 11 nabandi bikira saa 2 nabandi bikira saa 5 bivanye naho imboga ziko zirapfa. Ico gihe iyo mugiye mu ruzi, iyo mugiye mu kiyaga mukuroba bigenda gute? Mwitegura gute? Mutwara ibiki? Bigenda gute? Mukuroba dutwara isenga, tugatwara n'ibindi bikoresho tuza gupakiramo indagara n'ibidaje. Mukuroba rero bigenda gute iyo mushitse mu mazi? Iyo dushitse mu mazi turafata urusenga tukarukororera mu mazi, hanyuma tukaca dufungana. Hari ibintu bita amarayi nivyo bita mapore, ngo tukaca tuzirikira ku ntuza ku marayi, bikaca biduha uburyo bw'ingene dukorora urusenga neza n'ingene ruza kuduga kuko dukoresha amakambu. Hariho n'amatara mugira murayasa, hanyuma bigenda gute? Indagara iyo zihari bica bigenda gute? Iyo amatara tuyakije twamanza tukaraba neza. Hari igihe dushobora kubona nk'ikintu bita ubusaka, tumaze kubona twaca tumenya ati aha hantu indagara irahari, canke naho ikintu bita imirovyo, nukuvuga n'indagara ziduga kurovya. Mbo hari n'igihe mugira ingorane mukunda guhura n'izihe? Muzikingira gute? Ingorane dukunda guhura n'imiyaga hamwe n'imvura nyinshi hamwe n'abasuma mu mazi. Nizo ngorane dukunda kugira. Mu kuzikingira naho twasabye nk'abari ku nzego kugira ngo bagire isho badufashije nko kubasuma, kuko twe ntavyo twokwishoborera. Hanyuma kubw'intuze naho dusenga Imana kuko ntawo zibira imvura n'umuyaga. Gusa nk'amajire yodufasha. Amajire ngira ngo biroroshe kuyagura ntiyo bazimbye cyane. Amajire biravana n'umurovyi. Hari igihe usanga hari umurovyi atayarose bikaca bigorana gusaba. Twosaba ko botumanurira nk'igiciro bakayishyira ku giciro umuntu urovyi uwo ari we wese yoshobora kuronka. Ego hanyuma ikindi, ubwoko bw'amafi mukunda kuroba ngaha muri no ruhande n'ubuhe? Hariho inyamunyamu, akabindagara n'agahuzi. None kenshi na kenshi ngira muraronka Amos? Bigira umunsi ari igihe tubura n'igihe turonka. Ego mushinga nahe Amos, hariho ibibazo n'ibindi bibazo muhura nabyo, reka wongere utwara ibindi bibazo muhura. Ibindi bibazo duhura nuko haza nk'abantu usanga barize bakaza batanye itegeko ngo ntibamena amato. Nk'amato aroba nk'amaseza n'amato mesi cyane bamenye ashika nko ku majana 4, usanga ni nk'abantu nk'ibihumbi 5 bicaye batafise icefu cya ruguru ataco bafise, bovuga ngo bokora bicaye barira ngaho nk'abagandaye. Ayo mato bayamenye ikigamo? Bayamenye ngo nukubera ngo bayashiramo ngusenga ngo zonona amafi. Mwosaba iki none? Ico twosaba nuko bayamenye batabajije abarovyi babimenyereye. Iyo manze bakaza bakatubaza twari kubabwira igituma ko amaseza baroba ari ayantu atarenza santimetero 10. Kubisanzwe amaseza ntakura ngo babe manini. Oyaye. Ico cyumviro cyabo muvuga ko kitabaye. Ico cyumviro ni cyabaye ciza. Yego ndagushimiye cyane Amos. Yego birakoze. Yego reka ubanze widondora. Yego. Mwitwa gute? Jene twa Kizungu niryo zina ryanje, nkaba mva muri commune Muhanka, basanzwe ndi umupesheri. Basanzwe nikorera n'imboga. Yego Kizungu. Wewe urugenda kuroba mu mazi? Yego. Imyaka myinshi gose 10. Imyaka 10. Bigenda gute iyo mugiye kuba mwitegura gute? Mushikayo sangapi? Mutwara ibiki? Mugaca mugira gute? Yana mu mazi dutwara amabateri, tugatwara amatara, tugacana n'ibiti, tukamanika amapore. Imboga ukazirabuzibuze, ukimuka ukaronderera ahandi zoba ziri kugira ngo urabe ko ubona aho ziri. Ahandi naho hari naho ushika ugasanga ziri aho nyene.
ukagira ukaca uzirobera aho nyene. Rero ingorane umuntu ahura nazo nuko mu mazi ashobora gukoroka ata giti kiriya ashobora gufata, nizo ngorane za mbere umurovyi ahura nazo, kandi nta na assurance ishobora kumuriha. Ego nyene, none nta kuntu mushobora kuja muri assurance mukaza muratanga amahera ku kwezi muri assurance ku buryo ugiye kugira ingorane assurance ikari. Ivyo numvise leta ngo iri mu kubijamwo, rero murakoze kuduha ijambo. Ego reka mushinga ntahe imbere yuko tuganira mubanze mutwidondore kumbure n'amabanga mujejwe hano ku kiyaga. Ko cyane jewe mfa nk'Urustan navukiye muri Kazizi. Ego turabona yuko muri hano ku kiyaga Tanganyika, mbega mujejwe iki? Kiyaga Tanganyika jewe ni mu komitari, natanguye komitari mu 2000 no munsi. Ego hano twavuganye n'abarovyi barambarira ko bafise amakenga ngo hari ibibazo bahura nabyo, hari ibi vy'imiyaga, imvura bigasambura ubwato bakatwagwa bagapfa no gupfa, bagacavuga bati n'amajire, aya majire bokoresha kugira ngo bikingire basanze azimvye ku buryo batoshobora kuyagura. Barongera barashikiriza yuko n'umukuru abatwara ku rwego rw'igihugu batamubona, barashikiriza nuko bababuza hari amazi bababuza kurobamwo. Ivyo bibazo byose ndibaza ko mwebwe mubizi, hari ico mubanze kubivuganako. Tugize neza cyane kuvuga twera kuri uruzi rwacu, amasanga yakunda kuba imiyaga yakunda kumena, umuyaga uturucuraza hama abantu bagira ibibazo, mbo amato aramenagurika, abantu bakugwa mu mazi bagafa. Ariko nabimeze uko tureka tumizako kunumwa twiyemeze bane dukora. Twosaba iki leta bijanye n'imizira ukwikingira mu mazi, kumutondera imizira myiza ikomeye. Bijya tuzanira inzira buto gose ukamba ifisi 60 urajama tumarira batutuzana imizira minini y'igisirikare bakoresha abamarine de nafuma abantu bakingira gatoyi, kandi muzira ukingira umuntu yakibona atakibona byabiheze bafuye, hanyuma ko irazimbya so leta igityo cy'imije bafise imanura niburi baze kuri priya ya 20 ya Kenya Kenzi ko abarovyi baborohereza, kuko igihugu natari mu burovyi ncotera imbere. Kenzi uburovyi nibwo bwinza twagize mu gihugu. Amijanye n'amajoni friyere baroberamwe byukuri ibipe sinsangaze muri n'amategeko. Twese numero 5 na numero 4 ndini senga zimwe n'amategeko na leta. Mbakurevye rw'ibipe turabindagara zikuze zimeze neza binasoboke nka hino wacu muri majani hino wacu tamara ni uye kensi ndazimbuka tubandindagara ni wacu ntabye kihaza ubone kinyamune muri rimwe mira hafi kwijana. Hanyuma twafise ibintu twasize mu mazi twamajani friyere twakingiye zembre bwobuwe kusiga nzinda rimwe turabusinze ahantu hamasoko imboga zivyarira. Akora ibipe navyo byo bikuroba ahantu byaharenga birakure je metero hari bwobuwe metero majana 205 uburebura nande tureba twege turaraba hafi ya metero amajana 3 kuko ni profondeur amajana 3 majana 4 profondeur ndende uko hari bwobuwe ayo mabuye ni profondeur ni metero nyinshi ndire metero 10 ariko metero 10 gipe niso kuharobera. Ego bavuze ko hari ubwato baheruka gusamburirwa kumbure ngo ababusambuye ntibabagishije inama, ibyo ngira mwarabyumvise, hanyuma bagasaba ko nubatwara ku rwego rw'igihugu yoza arahaca bakamubarira ibibazo bafise, ngira n'ibyo murabizi. Akege cyane kuvuga mbo twari twafunze ikiyaga, twafunze itariki imwe itariki 2 turavyumvise araciye marine iraza rafata amato twari kwesambura kwa komitari naje nta vice president sondari nabyumvise ko bantu
ariko twagiye ntibyaduhumuriza kuko bari kubuza amato yafaswe bakatubaza naho yafatiwe imbere amande babica amande bakabaca ayo mato ubwo amato ntameneke ko ubwo bwato bwo butunze imiryango butunze imiryango barafite ikintu gitemewe n'amategeko n'insenga zitemewe n'amategeko insenga bafite imitima n'ibiki bari kufata izo senga mu bwato bakabureka yego namwebwe nk'abakomitari ngira murafise ico mwosaba abajejwe uburovyi ku rwego rwo hejuru okay twebwe abajejwe uburovyi bwo hejuru federation tuyisaba iki kwama hafi y'abarovyi kuma bagendera amakomite kuma prazi ingane baje barumva ivyimviro by'abarovyi tw'ivyimviro kuye muri federation mu manama ati turabizana akavyake mugabo ntavyake ko ujya muri mukuru wacu ari hejuru abizanye kino abafise adusumbye kwasikiriza Stari ndagushimiye cyane